guhana rero ntimuze muhave muvuga ngo guhana ni bibi. Avuga bati ni wisuzume, winegure, wirege, wigaye kutazosubira. None aha rero turi mwisuzumiro. Ngago barundi dukeneye ikigogo cy'ikivuga. Duheba kahise dutangure bishasha. Numubwire urabona hari abafrodere, abaheraniye leta, abagize ibi, abagize tubihebe dutangure bishasha. Tuzogira ibiganiro. Kubera nababwiye mu cyumurongo muranga. Murabandanya. None ngumva nk'igicumuro cyakozwe twaravuze duca umurongo. None duce tuguma none mbwira nk'ubu ko twagize severe n'ibyo izoraba n'umurongo tukabuca. None hato badadukora ibicumuro nka bijya twakora imbere ngo tuzoca tuja muri severe. None oya tumvikana. Aho umuntu yishe muri 2015 azoca avuga ngo nanje nimunjire muri severe. Kandi twari twaraciye umurongo. Aho nundi yoca cumurejo agaca avuga ati nanje nimunjire umurongo. Uri agaca cumura mu mwaka uza ati nanje nimungirire. Twoherera. Kizima ndi magistrat supreme bunamenyere prerogative za magistrat supreme ba. Urazi ko handi obere naje. Nese nababwiye ngomba kurokrita fiscaliste babunyoye. Mwebwe obere muheza nchanza nanje. Contre expertise. Nsanze wabigize nabi ucutaha. Guhana rero ico nico narindi ko ndababwira. Nimwe abamushaka twumvikane kuko hariho ibintu nk'ubu bampishije. Mwavuze ivyaro financement. Umva hariho abarose financement. Haco bakoze. Hariho abarose amadevise ngo bagiye kwemporota ibintu bituma bashobora guproduiza. Ntibazanye. Aho mvuze ngo mpariste yabo kugira ndabazi yo bayajanye. Harimo umujama wanje ndayitangiye iyo liste. Muzoyizana ku nguvu. Ku nkoni obere aca ampariste ati aba barazanye aba ntibarazana. Haho je sinzo baha igihano kiri nzababwira ntizana mutaba. Zana none kufise zana. Zana. Numva nk'utwo none ico ni igihano vre. Kuko kwishura navyo birimo kugira igicumuro kikuveko. Harimo kwishura ideni urumva nk'iryo leta ntishobora kuriheba. Nk'umuntu leta yahaye avance ku kintu akaba atarakizana ivyo leta ntishobora kubiheba. Gushyira igihugu ku murongo ntivyoroshe. Igihugu cazingamye imyaka irarenga 100. 2000 koko urabona Burundi butanguye societe burundeze kuba reconstitué bitanguye 2005. Kwa amasezerano yarusha niyo yaje kuvyorosha. Dutangura 2005. Fata 1896 2005 mwe 1896. Murabi imyaka Uburundi bwazingamye. Utanzi kori uba wihaye. Kuko ajya amahera niyo yubaka rya shure, niyo agura zijya ntebe, niyo agura ibitabo, niyo yubaka ibitaro, niyo yubaka amabarabara. Ivyo byose muri ko muravuga najya amahera yikora bikora. Ntagere uzosubira kuvuga ngo ikori ngo mpaye ikigira ca leta nikigira ci wawe nikigega rusangi. Dusenyera ku mugozi umwe twese dushya mu kigega rusangi hame ico kigega kikagaruka kigaca gikorera igihugu. Ivyo tubitegera uko twese abarundi. Nta numwe buhaye ntuzuvuge ngo uhaye neva, ntuzuvuge ngo uhaye shingiro, ntuzuvuge ngo uhaye nde, uhaye wewe nyene kuko nikigega rusangi kizodufasha kubaka ibikorwa by'iterambere muri iki gihugu cyacu nyene.